isuzuma bisanzwe nisuzuma yitwa PIEFA nisuzuma liraba ingene leta iyo ari yose ishobora kuba iriko irakoresha leta ingene ikoresha amafaranga y'igihugu amaleta kwa PIEFA nisuzuma riba iyo suzuma rero irakwereka aho ugwaye naho n'utunenge ibikubiri bikweretse cyari kugira tuti ni wirabe mu kiyo ngiryo laba rero ingene wokosora ntabindi rikubwira ushatse urakosora ucanke ukareka urumva rero PIEFA rero yarigeze kwa mu 2012 ikigero kirasohoka ico gihe harabiyindi mu 2014 mugabo icegeranyo nticasohoka ubu rero mu 2022 na 23 iyo nuze iyo suzuma ryasubiriye rero uwo mugwi cyo bitare kozita ubikora waraciye no ngaha urabaza n'abandi société civile baratubaza agira gute warasohoye icegeranyo rero ico cegeranyo rero carerekanye utunenge twinshi mungene imigambi itegurwa planification ingene amafaranga atunganywa ingene ikontrol rigenda twasanze utunenge ari twinshi nico bituma rero tuvuga tuti iryo barura rikora rigahera bibe intango yuko leta ikiza ico gisata uko je ndasubiyemo ico gisata kitakorowe ibi byose biri kubara mu byiterambere ntibishoboka aya izingwane zose turi mu by'ubutunzi ziboheye aho hantu bica bigaragara iyo imigambi yitunganya nabi iyo amahera utari kurakurikirana bica biba ikibazo nk'ibi by'amadovize tuzi ubwa mbere ho uri kutunganya nabi nta no kwizera bagufashe ubugira kabiri n'amahera yawe utazungira priorité ugira imigambi iterambere yinjiza amadovize za exportation n'ibiki bipanze neza muri planification ucukora ibikujemwo bitagira akamaro bizanira inyungu bamwe muri bari mu kiga ca leta ico gituma rero nk'ubushaka bwa ca leta twofata yuko gutangura no simfinye no byita budukize butangura ingendo butangura ikintu kitagishasha uko ingendo ziriyo zari zihitiye ni nyinshi cyane zitameze neza habi ngena amadena akoreshwa habi ngena abantu baronka amasubazo bagira gute urabona mutunenge twinshi dusabe rero yuko umushikiranganje w'agaca leta tumutera intege iryo barura ntirize cerija mu kabati ibirivuyemwo tumutera intege ahubwo bizana amahinduka iritegurwa ry'amafaranga leta iriko irakoreshwa yitondegwe ibintu byinshi usanga binyegeje ngene mu gutegura amahera usanga ataboneka atagize gute bize bigaragara imigambi yose ije muri budget imenyekane tutangura ingendo shasha dukire Burundi tudahindutse dukira na gato tugatereka mukanda abakozi bakura kuri ba leta niyo uri kurabumva umengo ntibashaka guhinduka bashaka muri vya bindi nta wunkontorora amara leta ndakoresha uko nshaka ingiriki anyuruze atacamira control nizibe ntumenye priorité abantu batanga amahera uko bashaka atagikurikiranwa ibyo bintu bihagarare kabisa bihagarare duteye akamu mukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere iri barura rya PIEFA kamukarihenze ibirivamwo nimba bashaka dukira ndibyicire bwa masigara cica kuko uwo mugambi nta marekomandasiyo uguha urakwereka aho ugwaye ushaka ukikosora ushaka ntibikosora kwere twarabibonye ko ibyo gukosora ari byinshi bagaca bagira no kujana muri tiroir mu kabati kuko d'abord nshobora gukira mu gihe ingorane turiko turabona aho ziri
ushaka kugenda kwigisha abanyagihugu hariya ngo tubaje mu iterambere bagwiza umwimbu bagira iki ingana amafaranga leta ikoresha imigambi ye ritungane aho bidahindutse niho gufata imbuga itugakubita mu mazi. Ibyo rero tugira abantu tugakurira muri kugishitsi kandi barabizi bajya bakadira muri za leta barabizi ubure tugatubwira abantu hajya ahantu hatafututse hajya muri ya ministeri ibintu byo kumugaragaro nta kigenda uravye ibintu ngene byategurwa n'ibiki turasavye kandi duteye aka ikindi naco ubiravye birabaje kubona ikintu ca planification cyarasubiye muri twarakivuze ca planification cyarasubiye planification bayiburaguza kubera iki kubera uplanifier uca werekana imigambi y'ipriorité babandi bashaka imigambi yo kwirira amahera yoroshe bacabura aho baca ko planification kwereka tuti ibi priorité ni abantu bose bakabibona ushaka imvura cisha kote n'ibikunda bacafatira planification barayiburaguza baterera ministère de bonne gouvernance bayigira gute nukuri dusavye planification nimara umushikiranganje usubizeho uje muri primature uje mu bushakashatsi uyu mwaka tutabonye investissement zanditse muri planification n'ibiki ya nukuri jewe ndabikurikirana nk'umuhinga ndabizi ibyo bintu ndafututse ibyo bangu migambi ruguru rwa ntibikunda izi ngwara zose mubona z'ibitoro tubuze imya ivyose bivyugariye haje ibi bitoro imya murakunda kwazi baze ngo hokogwiki je ndabibabwiye mwa barundi mwe vyugariye haje haguruka ro mwese mu bisabe bija habona je mafaranga ya leta na y'abarundi tunganywe neza ndasemereye ndi ngaha ndarivuze ibi bitoro mu buzu uyu mwavu mu buri ibintu byose bibura byahagaze nihajya byugana ibi turi rubona amahera nyuruzi ukaburi yagiye ukaburi iki uravye amadeni Burundi bufise miliyaridi ibihumbi n'ibihumbi ukabona nta kubakwa muri investissement amafaranga gusigura ko ari kakuri kuzoba audit abantu bagiye muri ako kajagari bose bakazohanwa bimwe byakarurira planification igaruke tumenye ikiriko kirakorwa ibintu byo kwaduka hereza kugira nta evaluation ntubonye iki oya iyo evaluation PFA iyo suzuma turasabye nitegura ry'amafaranga y'iki bize bitegurwa ry'amafaranga rishasha binyegurura ivyo bintu byose by'amadeni bire bize ku mugaragaro abarundi rero twitegura dutangure bishasha uko agahitiye ngena amadovize yabaye jere ngene ibiki ibintu jewe sinzi ntawe ugarukako bije programme nakirenge bayitora mu n'umugambi ugira ukuri ubanza kwibangura ko ushoboye ntibiranakunda bijya nibyo wifuza mugabo urabishoboye banza ukure mutumingo ikintu cyubikana ndagwaye akarore wowe tuti iruka muje muri komite biruka ikiriri wowe tubanza wipimizura yuko ibihimba bimeze neza gushikaye ubanza wivuze kumbuje muri iyo mugambi neza kuri iyo bije programme nyene utunenge duhari n'uduki kugira ngo witaratambuka utunenge ikintu kitaratambuka igikurikira we wabajije uti planification umunyere niyo desordre hari bashaka gukura na planification hari nyene y'imigambi mwiza zani yici kandi ivyo ni ndamba bacha affect amahera gutata planification wese yashatse muje bichonyere cyo kiguzi iwe haranagwaye cyane anabikubwiye haragwaye ivyo ukora byo ntivyobura mbwa bidapanze nguvuga yuko hakozwe ibifitiye akamaro igihugu gusumba ibindi
ministere zo bikayobya gukosora gute bijanye na ministere ariko numva we hakenewe umuntu ikintu gira planification ti kubera iki uri kubaka iki utabanje iki ikihuta ni iki nico kiri imbere kandi cyo gifise priorite kandi nico kizoronka amahera ubwa mbere wewe ntuzozana ikindi wikuriye mu mutwe ariko we aho ukora ikintu cyose no byumva wewe wice uri nko mirade mukamuga muti tugira duforme tugira tugire iki tugira tuzana iki kintu gishasha muka ari planification mwagize none undacazana ibindi vyiwe voilà c'est ça niyo aho ni abantu agwaye cyane gitoko ti planification yaraburabujwe nyene juste kugira abantu baze barakora nyene imigambi yaduka cyane igira gute we nta migambo za yaduka kumukuma ngo hatangwe umugambi guteza ibyo kugira gute atantari ubibona muri planification na evaluation ni ibintu tukiri inyuma cyane kandi rero aho onyi barahicara cyane n'ingene planification centrale zirakorana no mu makomine ntagire ibintu byadukiza